Kochigasi umeze neza? Ego ndashima kabisa alhamdulillah. Tugusanze mu myiteguro ya finale za playoff, imyiteguro iri kwigenda neza iko biriko yagenda. Ego imyiteguro iri kwigenda neza itangura samedi gushika no munsi abakinyi bose barakomeye nta numwe agwaye bari en bonne santé bose barimenyereza uko bisanzwe uriko gushika ubunya dushima aho tugeze. Uriko araba musanzwe ari ikivugo rusangi ikintu cya collectivité kirimo mu bakinyi cyane en fait ku munsi nibaza yuko hagenda araba kantu gashasha ama automatisme agumaza ama automatisme agumaza kandi n'abakinyi twazanye bashasha bamenyereye cyane ngira ngo duye kuri match ya Kiane koge turaduga buhoro yani sinye yuko ama automatisme arahari duse game plan tuko turakurikiza tuko turategura yo gukina ama final bose batahura kandi muna yuko bariko barayishira mu ngiro. Muravye ko Dinamo yigenjeje muri zinkino zeruka nuko mwebwe mwigenjeje ntabwo banabuke ya mufisi. Hoya ntabwoba. Iyi ni finale ya gatanu dukinye na Dinamo ya gatanu kurikirana 2022 twarabatsinze 23 baradutsinda 24 turabatsinda 25 baradutsinda iyi ni ya gatanu zoba duhuye donc nta kintu gishasha kizoba gihari ni babandi nyene hagimwa amajo makeya nta jewe ndafise confiance kwa kinyi dufise ndafise confiance ya na game plan turiko turategura. Turavye ko uri physique ku kino c'inguvu turabona ko ahanini mwebwe mugwijemwo babana baje bava muri B bazade ba Junior ba Olivier hanyuma tukabona no kuri Dinamo bafise abakinyi mengo bafise physique ntibatera ubwoba. Oya si combat box so watugiyemwo ni mu kibuga habaye excès y'amantu ze menshi amakuru menshi ibisanzwe barashobora abarutse bazoba hari bashobora guhagarika urukino bakavuga bati muri munsi basket babo turaziko vyekeye basket la jeunesse turayifise experience turayifise condition physique turayifise ni twidoga rero nibaza yuko nta bwoba na buke yava nta na buke zero. Bon uravye abakinyi baje akumenyera koko twabibonye muri mu nkino zeruka bakinye neza ama statistique ni meza uriko ara muri entraînement bariteguye kurenza hajya kugira ngo kubera bazaba bahuye n'umugwi udasanzwe cyane hago bitevye gutangura urabona ko bafise energy nyinshi urabona yuko twaravye n'ama video ya Dinamo turamaze ko eshanja cyane kungene bakina match twarayizaravye zose turabazi ngene bakina hama natwebwe rero turaziko potentiel dufise ntayo turerekana ofet nibaza yuko avec le final munazogereza azobona aho ageze byashoboye. Yego turavye ariko kene ukuntu vyagenze harabaye akantu mengo muriko muribika gato bivaye na uretse kumburengira kuri match ya nyuma niho mwashikanye ijana ariko turavye ukuntu yaboroheye umengo hari akantu ko kwibika wanashaka cyane twakinye byose aya twakinye byose ko twatuzi ko Dinamo iri kuraravye two turakina. Yego mugabo on était confiant yuko dushobora kurengana ama dusohora amakarte yose dufise. Yego rero nibaza yuko Dinamo na Kiane nta naho bizobihuriye byo zokina contre Dinamo na Kiane nta naho bizobihuriye. Yego akajambo kanyuma wobwira abafana aba supporters donc babanana n'abakinyi bawe. Bon abafana bwo manuvume nka kintu babwira ko ivyo bakora babikora neza baringa kuri entraînement urabona ko buzuye ngaha dutegura match hamwe turazi urugamba turimwo turi kumwe muri byose naza ko nayo equipe ya mbere igira abafana nk'aba kuri terrain muri entraînement ni equipe yo mu Cité na twe dufise abafana batwiyumvamwo badukunda ataragahato atarabantu uvuga ngo twakwiye no hino nabantu bumva equipe bayiyumvamwo rero nantse mubonye baje gucyanya usigara ko bari prêt batangura gutegurira match muri entraînement kaje no kuri match urumva sifite byishino babwira barabitanguye babirimwo ni bya bindi nyene. Yego bagume gusaba bashigikira umugwi wabo kugira barusanzwe babikora kandi babikora neza cyane. Mu mwaka weze vyarashitse Dinamo irashobora gutsinda kugira ngo ishobore gusohoka ariko ntivyakunze mwotsinda mwebwe muri zeko vyokunda ko mujabuka ivyonye biri hejuru mu badutwara muri basketball nibaza yuko bariko barabitegura nibaza yuko nivyosa neza equipe ya mbere idasohotse y'abatwebwe canke y'abadinamo equipe ya mbere idasohotse ni basketball ndundi biriko irajisubira hasi kuri scène internationale muri ranking tuguma aho kuja hejuru tuma tuja hasi nabo twasumuka sanga duce hejuru baze ko bazokora ibishoboka byose kugira ngo Burundi busubire gusohoka ama competition internationale turavyizeye kuri forma shashi iri kwiravugwa biriko birashishotwa nibaza ko bizohava bitugora bivaye n'ibibuga dufise n'ibiki ntabwo bamufise. Ego birashoboka birashobora kutugora mugabo
ntawe uzi igihe ari bizoja mu ngiro. Twe tuma twitegura kubera inyuma y'irya competition bariko baravuga harashobora kuza n'iyindi niko ndavyumva, yindi yo hasi division twofata nka division 2 y'ibyanye division ya kabiri. Donc ngira ngo abadoshobora kubijamwo bazafise chance zabo nyene zo kubandanya muri haut niveau, kandi abatazoshobora kuja muri rya forma ari competition internationale zoguma ziba zoshobora gutuma baguma bari competitive à haut niveau. Nga potentiel turayifise yo gushobora kuba kuri rugero rw'abandi natwe turayifise cyane, bisaba ngo wazi umupira gusa waraho bawerekanira. Tumaze ikintu udasohoka mugabo jewe ndavye aho tugeze n'abanyamanga baza gukina ino bana ni pasa tubwira ati mu Burundi murafise abakinyi beza bazi umupira barabashimira yego, mugabo barabona yuko nta chance dufise gusohoka gukina ntibaratubona ofete nabona ico Uburundi bushoboye. Kandi rero ibinya byatumye dusubira hasi kwa nk'ubu dusohotse benshi barabadepayse mengo n'indi competition bagiyemo kora ngo bakinira hahandi nyine bishasha abakinyi nivo bagezeko ya ibyo byose. Mbe twagira ico dusaba aho twogisaba he kugira ngo ivyo byose bitubishikere. Twebwe ni federation dusaba vraiment, twebwe jewe aho ngeza ni federation umuntu yododorako ego nayo ikaraba ahigera igerageza hejuru kure hashoboka. Barashobora no gusohoka hanze bakabidusabira bakagira amarobingi n'ibintu byinshi. Ego reka ndagushimire cyane kuri interview nziza tugiranye. Ndabashimira naje ko imyiteguro iza gushishikara igenda neza. Yabandanya samedi harageze nibaza yuko dusane ko two turashira kakaburungu kuri i. Nibaza yuko tafari rya nyuma ibindi tuzobiserura muri weekend. Bifuza amagara meza. Ego murakoze cyane. Asante sana. Sawa.